hari ibintu umuntu abona maze akabura amajambo avuga. Ari naho havuye umugani w'ikirundi ngo hari vuga na ziba. Amaso agahagarara akihweza, umutima nawo ugaceceka. Rimwe na rimwe ubuzima burandika inkuru umuntu adashobora kwiyumvira, kandi imwe muri izo nkuru ni abantu babiri babaho mu mubiri umwe. Iyo abantu benshi babonye bwa mbere baratangara, bamwe bakavuga bati ivyo bishoboka gute, abandi bakabafotora, abandi bakabaseka, abandi bakabitegereza nk'aho atari abantu. Ariko inyuma y'ayo maso yose abaraba hari ubuzima bubiri, hari imitima ibiri, hari abantu babiri bumva ubabare nk'abandi bantu bose babaho. Umwanditsi umwe w'umunyamerika yigeze kuvuga ati the deepest pain is often invisible. Ivyo bumva icongereza neza cane barasigura ngo ububabare bwimbitse akenshi ntibuboneka n'amaso, kandi iyo uravye ubuzima bw'izi mpanga zifatanye utahura neza ayo majambo, kuko abantu benshi babona umubiri wabo gusa, ntibabona urugamba rwabo rwa buri munsi bagwana kugira ngo bashobore kubaho. Mu buvuzi ico gikorwa co kuvuka mufatanye umubiri bacitwa conjoined twins. Conjoined twins bibaho igihe abana babiri bavuka mu mubiri umwe ariko ari abantu babiri batandukanye. Rimwe na rimwe hari abasangira umutima, ibihaha, amaraso, canke mbere bagasangira n'ubwonko. Dr. Ben Carson, umuganga rurangiranwa yabaye umwe mu bakoze operation zikomeye ku mpanga zifatanye, yigeze kuvuga ati every life has varied, no matter how impossible the situation looks. Ivyo birasigura neza ngo buri buzima burafise agaciro, naho ibintu vyoba bisa n'ibidashoboka. Aya majambo araremereye cyane, kuko hari igihe isi ibona abantu nk'ikibazo, ariko abaganga bamwe bababona nk'ubuzima bukwiye kwitabwaho. Hari impanga zizwi cyane ku isi arizo Abby na Brittany Hensel, aribo babamubona kuri iyi foto. Bafise imitwe ibiri ariko umubiri ni umwe. Iyo ubabonye ushobora kwibaza ko kubaho kwabo bidashoboka, ariko igitangaje nuko aba bantu barize, batwara imodoka, barakora, baraseka, kandi bararota nk'abandi bose. Umwe muri bo yigeze kuvuga ati people are curious about us, but we are just trying to live our lives. Bisigura neza ngo abantu baradutangarira cyane, ariko twebwe turiko tugerageza gusa kubaho ubuzima bwacu bwite. Ayo majambo arakora ku mutima, kuko yerekana ikintu gikomeye, ko aba bantu badashaka impuhwe, bashaka gusa kubonwa nk'abantu nkamwe. Tekereza gato, bavuka nta munsi n'umwe bigeze baba bonyene. Iyo umwe arize uwundi aravyumva, iyo umwe adashobora gusinzira undi nawe ategerezwa kwikangura, iyo umwe ababaye uwundi ntashobora guhunga ayo marira. Mbega ushobora kwiyumvira ubuzima nk'ubwo? Umuhanga mu by'inyifato z'abantu Dr. Virginia Satir yigeze kuvuga ati we need 4 hugs a day for survival. Dukeneye urukundo no kwegerana kugira ngo tubeho. Ibyo biraboneka neza iyo umwana rimwe arakura, ategerezwa kwitabwaho kugira ngo akurane imibereho myiza. Ariko ku mpanga zifatanye ivyo bifite insiguro idasanzwe, kuko bo ntibigeze bamenya uko kuba kure y'uwundi bimeze. Ikintu kibaza kurusha ibindi si umubiri wabo, ni uburyo isi babona. Hari aho baca mw'ibarabara abantu bose bagahagarara, abandi bagafata amafoto batabanje kubagisha inama, abandi bagatwenga, abandi bagatera ubwoba abana babo ngo muje. Ivyo birashobora gukomeretsa umutima wabo cyane. Umwanditsi C.S. Lewis yigeze kuvuga ati you don't have a soul, you are a soul, you have a body. Ndagira ngo mwumve neza no majambo. You don't have a soul, you are a soul, you have a body. Birasigura neza ngo ntabwo uri umubiri ufise umutima, uri umutima ufise umubiri. Birumvikana neza yuko wewe uri si uwo mubiri wawe ufise umutima, ahubwo n'umutima ufise uwo mubiri wawe. Ayo majambo arigisha ikintu gikomeye cyane, ko agaciro k'umuntu kadaturuka kuko umuntu asa, kuko umuntu ateye, ariko imurimwe indani. Hari n'ikindi kibazo gikomeye cyane bahura naco, urukundo. Mbega umuntu yoshobora gukunda gute
mu vy'ukuri mu gihe ata mwanya n'umwe yigeze aba wenyene. Mbega yoshobora kugira ubuzima bwiwe bwite? Ivyo ni ibibazo bigoye cane abantu benshi batigeze biyumvira kuri aba bantu. Hari igihe abaganga bagerageza kubatandukanya, ariko rimwe na rimwe kurokora umwe bigasaba ko uwundi atakara. Bisigura ngo muri aba bantu babiri umwe abayeho uwundi arapfa. Nico gituma operation zimwe zifata amasaha menshi, hagera wanashaka narenga ku 200, abaganga benshi n'amasengesho menshi. Dr. Ben Carson yavuze amajambo akomeye cyane avuga ati sometimes faith and medicine must work together. Ati rimwe na rimwe ukwizera n'ubuvuzi bitegerezwa gukorana, ariko hagati muri ubwo babare bwose hari isomo rikomeye cyane aba bantu bigisha isi. Bayigisha ukwihangana, ukwemera, gukorana no gukomeza kubaho naho isi yose ikuraba nk'udasanzwe. Muri bo kugenda bisaba kumvikana, kuko aba bantu ko baba bateye umutwe w'iburyo ugaba ukuboko kw'iburyo n'ukuguru kw'iburyo. Bisigura neza yuko nimba nkeneye gutambuka ntegerezwa kubwira uyu muntu wanje w'ibubafu, twumvikana neza yuko nkeneye kugenda nawe akanyumva, natambuka nawe agatambuka. Nimba nkeneye gukora ikintu runaka, nimba nkeneye koga, ntegerezwa kumubwira nawe akavyumva ko dukwiye koga. Aba bantu baje inama kugira ngo bashobore kubaho. None nimba wewe bikunanira kubana n'umuntu umwe mu nzu, byo gushobora kubana mufata. Nimba wewe umuntu mubana mu nzu bikunanira ko mubana mu mahoro, byo korohera kubana n'umuntu mufatana. Twebwe rimwe na rimwe turarambirwa abantu tubana, turashwana n'inshuti, turarambirwa bavukanye, ariko aba bantu bo babaye hamwe ubuzima bwabo bwose. Biga kumvikana, kwihanganiranira no kwakirana uko bari. Iyo rero uravye iyi foto ntukabone gusa imibiri ifatanye, ubona amarira bahishe, ububabare batavuga, indoto zabo n'ukuntu bagerageza kubaho mw'isi baraba nk'ibitangaza aho kubaraba nk'abantu. Kuko inyuma y'iyo mibiri ifatanye hari abantu babiri, abantu bifuza gukundwa, abantu bifuza kubahwa, abantu bifuza kubaho nk'abandi bose. Inshuti bakunzi mudasiba kudukurikirana, iki kiganiro mwagikurikiranira kuri Menya Nawe TV Plus 257, umenyesha makuru nk'ibisanzwe, akaba yari Celeste Musomyi. Naho ubutaha muraba agaciro, mukore subscribe, share na comment.